Nimuhorane n'umukama. Inkuru nziza Yesu Kristo nkuko twayandikiwe na Luka mweranda. Nazwa mukama. Muri rya misi Yesu aramanuka i Kafarnaumi, igisagara cy'Ubugarire, agira ko arahigishiriza ku munsi w'isabato. Abantu rero batangazwa butangare n'ivyo yigisha, kuko yabigisha nk'umuntu ari n'ubukuru. Hagasangwa mu sinagoga hari umuntu yiziziwe n'umutima w'ishetani ihumanye. Nyashetani irahogora cyane iti, mbega dupfiki ga Yesu w'i Nazareti, ubwo wazanywe no kutumara? Urega ndakuzi, uri umwana w'Imana. Yesu arayikankamira ati, numa kandi va muri uyo muntu. Nyashetani ica iramutura hasi hagati mu bantu, imuvamwe atakimugize. Bose rero bahinda agashitsi, bituma mbere bavugana bati, ha, ijambo riraho. Arabwiriza n'ubukuru n'ububasha, imitima ihumanye igaca isohoka. Kandi inkuru yiwe ikikwira muri nyantara yose. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mukugenda dusozera tuzirikana amajambo y'Imana mu gisomwa cya mbere azananye muri no baruwa rya mbere umutumwa Paulo yandikiye Abanyatesalonika. Turumva ingene Paulo abandanya agaruka kutwigisha kubijanye no ku munsi w'ihindukira ry'umukama, umunsi dukunze kwita kandi umunsi w'umuhero. Mwumvise yuko mu ntango asa n'uwayifatanije kandi ngo n'umunsi wo kwitaba Imana kwacu. Ngo namwe nyene murazi ko umunsi w'umukama uzoza nk'igisuma mu ijoro. Ngo umunsi canke igihe tuzokwitabira Imana ntimukeneye ko ndabibandikira. Uza nk'igisuma, nta umenya isaha, nta umenya umunsi, kugira ngo twame twiteguye mu bintu biranga umuntu azi kuba mu munsi w'umukama n'umwiteguro. Umunsi w'umukama utwibutsa ingene umukama aza, ni ukuvuga yuko umuntu yamana umutima witeguriye guhura n'Imana, yamana yamakabura muri we iyo nyota yo guhura n'Imana, iyo nyota yo gusangira n'Imana. Ariko kandi mu kwizigama muri iyo nyota, mu kuguma dukabura iyo nyota, birafise ingene bigenda. Ni navyo mbere binadufasha kugira ngo ahazohindukira mu buninahazwa azasange dusanganywe, kuko tumunyotewe, kuko tumukunda, kuko tukimurondera, kuko tukimushaka. Paulo akatwereka rero ingene tworindira umukama, two kwitega umukama, two kwitega umunsi wiwe, umunsi w'ihindukira ryiwe. Mwumvise yuko yabigereranije ubwa mbere nk'umunsi w'igisuma, agomba kuvuga ingene uza giturumbuka, atawumenya umunsi yitabira ku Imana, tawuza aho Yesu azohindukirira mu buninahazwa. Ariko kandi akatubwira ati ngo ni nka kurya imbanyi ifata umukenyezi agira vyare. Naho nyene yongeyemo ikindi cyumviro, uretse ko ari umunsi w'igisuma kandi ukaba umunsi nogira nti uza giturumbuka no ku muntu umukenyezi gere yibaruke, hari ikintu ariko arumvishamwo kindi. Umukenyezi arafatwa ku mbanyi n'imbanyi, akababara mugabo yiteze yuzuye akanyamuneza k'ubuzima bushasha agire yibaruke. Bivuga yuko kandi umunsi w'umukama kuba witeguriye ni umunsi w'akanyamuneza, ni umunsi wo kubona gushikira icyo umuntu yahabiye arondera muri ubu buzima. Mbega nimbubaho ku munsi ku munsi, ubaho uhahamiye iki? Ubaho wipfuza iki? Ubaho ushaka gushika he? Nimba waje gusenga uyu mwanya, imisi yose umuntu akama kabura izo mvo zimuha ingoga zo kubaho.
akama akabura izo mvo zimuha akanovera k'ubuzima, icyo twita les raisons de vivre, les raisons de la foi, les raisons d'espérer. Nimba icyo ukora cyose, paragira ati mbere y'icyo dukora cyose, nimba wisiga ugasokoza ibi cyangwa ukisiga ibi, ukagomba gusuku, ukagomba guhagarara uku, ukagomba kugira uku n'uku, ukagomba gupanga ibi n'ibi, impera n'imperuka ushaka gushika kuki? Ushaka gushika he? Nimba udandaza, nimba ukora muri Radio Maria, nimba uri hehe, ushaka gushika kuki? Ku mpera ya vyose. Muri ivyo rero, kuko Pawulo azi ko muri nosi hari ibintu byinshi bidusamaza, bidushobora no kudusinziriza, mwumvise ingene atubwira ati ntimube mu muzimagiza. Kagira ati ntimuri mu muzimagiza kugira ngo uwo munsi ububire ubagwe ko giturumbuka. Ashaka kutubwira yuko abantu bawiteguriye neza ko ari abantu bari mu muco w'Imana. Umuntu nawe burya aba mu muzimagiza, murazi uwo ari we, nurya aba mu kibi nkana kandi azi neza ko ari bibi akabigira nkana, kandi ntashake kuva aho hantu. Kudashaka kuva mu nabi bigutuma umwijima gutsimbatariramwo ku buryo bw'uko hagera igihe ukamenga mutima arazimye. Muze muraba umuntu wese aguye, kenshi ari igihe umuntu atagwa ngo agirire nk'uko umengana ibimuguye ko gutyo, tangura kuzararekura bukebuke, kazararunguruka inabi, kaziramuresha ikamuryohera, gatangura kuyidokora ko gatonya, kumvira ryoshe, gasubira akadokora runini, kumvira ryoshe, ushaka dokora runini, uko adokora niko inabi nayo imudokora, itwara buke gushikaho umuzirikanye urimwo mutima uteba ukuzura umwijima, ntaba gisubira kumva neza ineza, mbere agasigara abona yuko abari mu neza umenga baramwagiriza, agatangura kuzarabagwanya. Wazana ivy'Imana akumva umenga araburaniwe, arabuza amahoro. Hariho abantu murashika nk'ahantu ukabona turi ahantu, ukabona umenga bari n'abantu bashima kwibera mu gipagani gishasha. Sinzi abantu nagiye mu rubanza bambwira bati akagera muri reception ntuze gutera vya bisabisho vyawe, uko ngaha ngo turi abantu badasangiye amadini. None urya muntu yitavye Imana twaje ko ku rubanza ntiyari umukiristo, ega naho tudasenga ku bwanyu turasenga ku bwiwe, kuko tugira tuti twakoranijwe nawe, kandi ico gihe nta gisabisho bamuhaye muri reception, kandi cyabuje ko senga uko iwanje. Kabona yuko hariho nk'abantu babona bati agize urumenyetso rw'umusaraba aratubuza amahoro. Sinzi ko mwumva nk'ubu hariya muzo mu Bufaransa umuntu yiyambariye agasaraba, kabona umenga aradurumbanije societe yose ngo n'ibintu ngo byo kuba barayike. Kuba barayike buza yuko umwe wese ashobora gutwara ukwemera kwiwe neza, igiye kutadurumbanije uwundi ngo kumubuze umwidegemvyo wiwe. Oya, mwese muse n'abapagani. Kabona mbere isi y'uno munsi ishaka kuduhatira kutuzingira mu mwijima, gihe utagira ibintu kw'isi bigira, ikagutwenga, ikagukekeza, canke ikakwaka n'ivyo ufitiye uburenganzira, utegerezwa kumera nk'uko abapagani bameze. Hagiye kuza igihe hoho uzosanga mbere haba n'uruhamo rukomeye, aho ni mu ruhande rumwe rw'abantu bashima kugendera mu gipagani. Mugabo uyu munsi hari ikindi gipagani kihinyitse rwose, kiri mu mwijima uteye ubwoba. Igipagani kikureka kiti gira iby'umusaraba, gira ibiki byose by'inyuma ushaka kugire, ushira Imana imbere, ariko indani wigumire mu macakubiri, ugumuha akazi gusa bari muri kumwe mu mugambwe, ugumucisha imbere abi wawe, kumira abandi, ibyo bikatujyamo. Ayo mashetani adashoka vuga akatwinjiramo. Aha turumvise Yezu mu nkuru nziza ngo yirukana ishetani wigahogora, mugabo arandi mashetani adahogora. Hajya mwibaza yuko mu cemerezo titirukana amashetani. Gasanga patiri ariko yumviriza ingene shetani yakoze mu muntu, kandi mu kumviriza arege nawe yumva ingene shetani yakoze muri we, kwiregesha biraryoshe gose.
cyo gituma twe tuzokubitwa nyinshi ko turonka umuco mwinshi, turonka umuco Imana iduha dusenga ukwacu, tukaronka n'umuco Imana iduha ikiye ku byabashikiye. Mwese murategerezwa kunsabira naho mutoba mu nkunda basi, mutubwira ngo ntaza kubitwa nyinshi turorera, tuze tumaramarire hamwe, reka tuze turamusabira, sinzo negeze kubwira nti nzohava saba Mukama nti umfashe nihagera gukubitwa izi wanje ba bantu bose bo kwirada izuba nzo barungika gukora nk'ibintu hariya hirya, hama tuze tuvyimarire hagati yanje nawe. Bivuga yuko umwijima uzanana n'ukungene usanga umuntu yankankana ku kankanzi kuva mu nabi, si y'amagara make twese dutwaye. Murazi yuko n'Abanyatesalonika naho Pawulo yababwiye ati ngo ntimuri mu mwijima ngo uwo munsi uzububire, hariho ibindi bintu byinshi yarakiriko arabafasha gukuramwo bakirimwo mu ntege nke. Ariko na cyane cyane tugasaba Umukama iyo ngabirano y'ukutaguma twizingiye mu nabi, kukankanzi tukanka kuva mu nabi, tukaguma twitsimbatira tugira tuti mafu birimenya. Aho umwijima ni ukuvuga rero ubwiye mutima mweranda uti tetwa n'akazi kawe, ndeka nibereho muri ibi byisi. Umwijima uca ukwinjiramo kandi ukagutsimbatariramo. Turumvise rero ingene Yezu ngo agiye Kafarnaumi. Yezu ngo agiye Kafarnaumi. Kafarnaumi n'ahantu nko ku masanganzira abantu bahurira haba imico myinshi. Yezu ni hagiye kugerera, Yezu akaza kuba hajya ahantu abantu bakoranira bahurira mu bintu by'ubuzima. Ingene Yezu aba hajya mu by'ubuzima bwa misi yose. Je ndibaza yuko rimwe aja no gufata agacupa kwa Gerard iyo hari abantu biwe bagiyeyo bagenda bajanye, none sivyo canke ngaho kwa Jackie abari hari ingene aza kugerera aho abantu baba mu byo babamwo kugira ngo abazanire umuco. Hari irindi jambo Matayo yigeze kuvuga ngo umuco ngo warasiye ngo ku bantu bari mu mwijima. Ngo ibisagara ingene vyarasiwemwo umuco nukuza kwa Yezu Kristo muri ivyo akaza kugerera muri ivyo. Ubwo turareka Yezu akaza mu vy'iwacu tukamutwara vy'ukuri mu vy'iwacu. Hari umuntu yigeze kumbwira ati, nigeze kumva nako agira ati jewe ivyo ngiyemwo vyose mbwira Yezu nti ingo tujane, ku buryo bw'uko iryo jambo yararikaze ko ngo yigeze kugenda kugura ikintu muri alimentation abwira Yezu ati injira tugende gusoma. Hamarasuma arariha neza vyose aca aritahira. Ageze muhira yibuka ati Yezu namusize muri alimentation, abanza gusubira inyuma kuja kumutora ati nibagiye nagusize ngaha ngo tuja dusubire muhira. Urumva yuko yibaza yuko Yezu yugaraniwe ahantu, naho byo shibuka vyibagira gato, aho ubugeze we nta kwibagira, aho ugenda hose murajana. Ntiwenda guca usubira inyuma uti reka subira inyuma nje kumuhitana aho namusize. Kumva ko Yezu yoza mu vyacu niho amashetani aza rero arahunga. Aha igihe yaza i Kafarnaumi, abahinga b'ivy'Imana bavuga yuko yoba yaciye aja kugerera ko ba Petero. Ejo tuzokumva ingene mbere avuye mu butumwa atashe asanga nyina wa Petero nako inabuko ya Petero wagwaye inyonko akayimukiza. Ingene Yezu ari mu vyacu akaza aradukiza ayo mashetani n'ivyo vyose womenga bigomba kugabanya ubuzima muri twebwe. Murumva nk'uyu muntu abuho yishetani agasubira kwidegemvya, tumusabe adukize ivyo vyose bitwiba umwidegemvyo w'abana b'Imana, bitubuza kuguma dushikamye mu nema yeza mu rukundo rw'Imana. Ivyo byose bitubamwo ukumva umenga biragabanya ivyiza by'ubuzima bw'Imana kubera amagara make yacu, kubera ingeso zacu zatuboshe, kubera ibinabiriya bikituzingamitse. Yezu
ko tugize amahirwe tukamubona uyu munsi ariko arakora iki gikorwa, ugeze ukamubwira uti nanje hari ikintu numva yuko kimboshe cananiye kuvamwo, cyabaye nk'ikinzingamika, uyu munsi ko waje kugerera iwacu muri Kafarnaumu y'ubuzima bwanje, ugikankamire kive mu buzima bwanje, shobore kugukurikira no kugukorera numva ko nonokewe, numva ko ndi mu mwidegemvyo wawe.